Murakoze kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe duheje gutunganya ico twita table ronde canke dîner de gala ku bagwizatunga bahurikiye mu ishirahamwe rya ABC East Africa Business Council, sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi. Hanyuma tukaba twayitunganije turi kumwe na directeur utwo kwita directeur executive canke CEO regional, akaba afise ibiro vyiwe i Arusha. Hanyuma uyu munsi akaba yabaye kumwe natwe, tukaba twavyishimiye cyane. Hanyuma tukaba twamusavye yuko no muri atelier izoba ejo ihuza aba-industriel n'abandi, kugira ngo azoba hari arabe yirabire wenyene natwe Uburundi aho tugeze mu bijanye n'urudandazwa. Hama rero tukaba twashimiye n'usanzwe aserukira umunganizi wa userukira EAC yari hano, ico bita vice president canke secrétaire général adjoint yari hano, nawe yari yaje kudushigikira kugira ngo arabe yuko ibikorwa turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere abagwizatunga cyane cyane bo mu Burundi nabo duhana imbibe. Hanyuma muri discours twatanze, ngira mwavyumvise, twavuzemwo ibintu bikuru ABC iri kirakorera mu Burundi. Hama turavuga n'ibintu bindi twifuza yuko irishira hamwe duhurikiyemwo rya ABC yo dufasha kugira ngo ridushikanire ijwi imbere. Twavuze yuko ari wasanzwe badushikanira ibibazo bimwe bikomeye mu nama z'abakuru b'ibihugu n'inama z'abashikiranganje baraba EAC muri bino bihe. Ejo twarashoboye kugira urugendo turashika ku mbibe zimwe cyane ngaho hafi mu Gatumba. Mwavyumvise muri discours twavuze, twarabonye ko ari ibibazo bihari bivanye n'ukuntu Uburundi bufise ukuntu bwasizeho ico twokwita amatax ku bijanye na Covid, ukuntu Covid isanzwe irihishwa. Mwavyumvise mu nama twagize n'inama ya uduserukira muri aka karere, yavuze yasavye yuko ivyo bibazo vyose bijanye nuko haba ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho barihisha $100 ku banyamahanga baje mu Burundi kuri kiya kibazo ca Covid a vaccin, haba abava ngaha hirya muri Kongo bariha $30, mugabo natwe abarundi tugiye muri Kongo tukariha $5. Basavye yuko bogira igiciro kimwe nkuko babigira mu kandi karere kose. Rero itwiyumvira yuko ivyo akamo abaturongoye ku rwego bw'igihugu bazokumva ako kamo, hama bagaheza bakashira mu ngiro ivyo twifuza yuko abene gihugu canke aka karere kacu dushobora kugira twese dukorere hamwe turi ku rugero rumwe. Nije cari kigamije yuko hariho abantu babagwizatunga basanzwe baramaze kumenya akamaro kiri EABC turiko turavuga, irishira hamwe duhurikiyemo nk'abagwizatunga muri aka karere, baramaze kumenya akamaro kavyo, igituma dutegezwa kuja hamwe tugashira inguvu hamwe. Murazi yuko abarundi kenshi na kenshi dukunda gukora twikorana, mugabo ubu murabona yuko ubu turiko turashira inguvu hamwe kugira ngo turabe yuko natwe tuhoja muri competition y'abandi. Rero aba bantu mwabonye duhejeje guhereza nk'ama certificate ubunyene n'abantu bamaze kumva uwo mugambi wo kuja hamwe n'abandi. Rero twiyumvira yuko muri iyo ntumbero twoca dufasha tukaraba ukuntu aba bagwizatunga bo mu Burundi batumva akamaro ko kugira ngo dukorere hamwe, dushire hamwe ibibazo, hama duheze tubishikirize abadutwara muri aka karere. Twiyumvira yuko ubu bagiye kubitahura ineza yo kuja hamwe, ineza yo kugira ngo dukorane n'aba bene wacu bari muri aka karere, kugira ngo ibibazo bisanzwe biri hagati y'ibihugu
na cane cane ku mbibe, hanyuma amabarabara atameze neza, ikiyaga Tanganyika kitariko kirakora uyu munsi, atamato agezweho dufise kugira ngo Tanganyika dushobore gufata ingenzi zive hano zigende gushika Impurungu canke zive ngazi zigende gushika Kigoma. Twagomba yuko abo bantu bose bashira izo nguvu hamwe kugira ngo turabe yuko twohimiriza abadandaza bagakorera hamwe duhurike muri aka karere. Uriko uraraba ugwaruka ku Burundi kwinshi ubu ntibufise akazi, mbega nk'abagwizatunga mu karere hari icyo muriko muratekanya kugira ugwaruka mushobore nabo kuronka muri ibyo mwazobafashisha nabo ugashobora kuronka ingene gwiteza imbere? Ico ni kibazo nkora mutima ku Burundi ndetse no ku makungu yose. Ikibazo c'ugwaruka twimvire ko ari cyo kibazo kiraje ishinga cyane cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ngira muramaze kubona yuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaravuze kubijanye amabanki ariko arashingwa, habaye abakenyezi, habaye ugwaruka, kugira ngo barabe ukuntu bohimiriza ugwaruka mu gukora imigambi mito mito baduge. Natwe nk'ico turiko turakora nk'abagwizatunga turifuza cyane, kandi ngira nico gituma nibi bijanye ni atelier tuzogire ejo ihuza amahinguriro ngaha mu Burundi kugira duhimiriza abandi bantu batarashinga amahinguriro bashobore gushinga amahinguriro mu Burundi. Ntitwame tuzerinze imisi yose tukura ibintu birandazwa hanze tubizana ngaha, duhingurire ngaha hama twongere dutanga akazi. Ikibazo rero kiri ngaha nuko abantu b'abagwizatunga bafise uburyo burebure bakwiye kuvyumva yuko bategerezwa kuzana amahinguriro akabera ngaha hagati mu gihugu nkuko mu bindi bihugu vya Kenya, Tanzania n'ahandi bamaze kugera ku rugero rurerure. Ngira muramaze kumenya, sinzi ko mwarumvise yuko ubu umurundi niveau de vie dufise iri hasi cyane muri aka karere. Ubuzima bw'abanyagihugu bari hano babuharura ku $500 ku muntu ku mwaka wose, ariko uravye Kenya ahigeze babiharura ku $2,250. Murumva yuko hari urugero rurerure kugira ngo tushobore guhimiriza aba cyane cyane ugwaruka, turuhimirize kugira ngo ugwaruka nago ruduge kandi rwongere rufashe mu iterambere ry'igihugu, ndetse nigo rufise n'inguvu kugira ngo turabe ko iterambere ry'igihugu ryoba. Naco gituma turiko turabereka akarorero keza kugira ngo aba bantu bari ngaha mwabonye no mu certificate twatanze harimo abajene twasizemo. Rero nimvira yuko nabo bazotangura kwiyumvira ico bagiye gukora vuba. Hariho certificate muhejeje gutanga ubunyene, mbega ni bande bantu bakwiye kuzironka? Ama certificate twayahaye abasanzwe barasavye kugira ngo bakorere muri aka karere ico bita ni cotisation. Cotisation batanga ku mwaka, iyo aramashira hamwe batanga $1,500 ku mwaka. Iyo ari umuntu asanzwe nk'abajya mwabonye bahaye certificate za elite zijya ni $30,000 ku mwaka. Hariho rero nabajya abandi nkajya amasosiyasiyo yacu za Kobu, za CFCIB, zande batanga $1,500. Bajya abandi basanzwe babagwizatunga basanzwe dutanga $3,000 ku mwaka. Mu gihe rero umaze gutanga amafaranga nkayo ucutegeza kuba umumambre wa ABC. Iyo umumambre rero wa ABC ni kuvuga yuko ibibazo binkora mutima biraje ishinga aba bagwizatunga bari ngaha, urafise uruhusha rwo kuja mu nama zitandukanye muri aka karere. Amafaranga none baba batanze ariko agafasha iki? Nukugira afashe ibikorwa bikuru muri ABC, cyane cyane nk'izi ngendo mubona aba bashitse hano kuza kuraba ibibazo bihari. Murazi ko bafata indege, abandi bagafata amato. Murabonye ko tugize table ronde hano, nubwo buryo tuba turiko turakoresha, hanyuma tukayifuza yuko tuza turagendera na hahandi hariya abantu badashika, tukaraba kugira ngo ibibazo by'abadandaza bari hariya hasi nabo tubaduze. Ikibazo rero kiri nyamukuru tumaze kubona ari navyo uyu munganizi wanje canke uyu yaturongoye muri aka karere, nuko abagwizatunga bato umenga baribagiwe kubera iki? Kuko ngira mwarabonye ibibazo bijanye n'amadolari mu gihugu cy'u Burundi barabivuga cyane, ntitwobidehako, dutegeza kubivuga kuko niko bimeze. Twarasavye no mu nama zimaze imisi ziba
yuko bijya bijanye na ya mabiro d'échange boyugurura kugira ngo ibibazo bihari bitwaza ngo nta madolari ahari, turabe yuko abo bantu ayo madolari bashobora kuyaronka byoroshe. Abagwiza tunga bahora baja kurankura mu Buganda, muri Kenya, bato bato, murabona ko ataho bakija. Ubu harankura abagwiza tunga bakuru bava ngaha bakagira bakuguruza ico bita ama licence canke bakagira ico bita ama credoc. Abo nibo bonyene bariko barakora uyu munsi. Rero twifuze ko nabajya abagwiza tunga bato ni nabo mbere wanashaka umuzi w'iterambere, bakwiye kuva hariya mu rufuni bakaduga bagatinda bakaba bakuru. Tuvyirabiye ko je maze imyaka irenga 25 ndiko ndadandaza, ndazi iyo navuye, ndazi naho ngeze. Ndio jioni hii